ujya keza n'umukobwa twakuranye twakuranye tuvana kure tuzinanye kuva kera rero ndamwizera gose kurushanana ku rugero rwo hejuru gusumbya nana ya ari nayo mpamvu nigeze no gukora ikiganiro kwa Diko ndavuga ni keza no muha amahirwe 70% yuko yashobora kumbera umukunzi yuko yashobora kumbera umufasha mu buzima bwanje ubu no muri kazoza ubuzima bw'urukundo bwaramaye icigwa gikomeye cyane ku buryo n'ubu uye ntinya gose aho nigeze guhura n'umukobwa umwe arambabaza umutima arancumita kabisa arawutabanga umutima arawutobanga nako kuwutobanga ubungiriye nabi kumitishamo rero ngo umukobwa naramukunda witonde urumva ndanavyibuka nkababara ndavyibutse ndanababara umukobwa naramukunda sana sasa nkanakunda na film ni kumwe umuvyeyi bamuhitishamo umwana wa mbere n'imfura hamwe n'umuhererezi twicende akabura uwahitamwe atire kuri urumva rero nanje byabaye nk'ivyo oye numva umenga kumuheba kuvuga ngo ndahisemwo filme ndahevye uwo mukobwa byaranka mu mutima mitemwo uwo mukobwa mebe filme navyo ni inkuru y'umubabaro okay rero ngaha ikintu gihari nakundi misemwa akazi parce que twamenyanye nkora ibintu sivyo twamenyanye nkora aka kazi rero sinumva yuko wowe uza ngo ucubinkuramo ngo kubera ko umfatiranye mu rukundo ndagufitiye nahise nk'ivyo ndavuga ati nakundi ku buryo nisanze mu buzima bw'umubabaro mu buzima bw'amarira ya misi yose ariko nabigize ibanga ujya mwanya ngira urabizi inyuma haba hari abantu benshi hari n'abarengana benshi bari inyuma ya kamera benshi gute kugira ngo abishake urumva avyifuze kubikora nuze yahari bikagenda ukuntu vuba cyane mugiye kubibona byinshi cyane mbo niba biracari mu nyandiko nibanga cari nzobizana nibaza ariko vuba nzobibereka ariko ni byinshi cyane mfise byinshi shaka gukora muri uyu mwaka ndetse no mu myaka iri imbere mu rugendo rwanje rwa filme muri make ni byinshi cyane mfise ku bakozi ba filme ku gihugu canje ndetse no ku bindi bihugu ya nkundira n'wenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV ndababaza ati murameze neza aho muherereye uno munsi rero twabazaniye wa musore wacu wamubeje muramuzi namubonye ahagaze ngaho canke yicaye mutamubona ko ari Mr. Khan urameze neza ndameze fresh ndameze neza sinzi na tumeze neza nande makuru ni meza gogo ahubwo wewe gute Jenye ni mengo sinzi nanje uhajya ni meza canke akumengo ni meza uragwaye je ndagwaye ko no musi nicaye ngaho ndagwaye uragwaye wase ko bakubona ndababwira ukuntu meze muri kano kaye babwiye ko meze ubona meze gute wondazi uri mu bibazo jewe uri mu bibazo oya ivyo ntavyo neme je naye bazogisha je meze neza kwera amakuru y'imisi ni meza ngenomva ujya hari ryari mukwakangaye mukwezi k'umunani nzi ko duherukana muri lancement officiel ivyo bindi uruko uravuga nibi je tuherukanye muri lancement twarabonanye are you sure wari muri place yiwawe ndi mu yiwanje twarabonanye meme no muri ante warenganye winjira ubandanye ugenda uri kumwe n'abasheri bawe babiri ese waranyikoza wabibonye gute ese waranyikoza wabibonye gute waranyikoza ko warenganye ugenda waramfashe niwe wa mbere watanguye kumufata ibaze mbona urayimereje ndavuga mikro urumva ndavuga ati okay aribi canda yakira ucumbaza tungaye amacha dinjire twabona nyene sinenda vyibuka gose kubera ko wari ufise abasheri bawe babiri urengagiye bajya bari bantwaye umutima bari bagutweroho nanagomagara kan wapi bwiyo bwari bwagurutse kera bakubwiye biyovya bwenge babwiye biyovya bwenge vraiment nibijya
gusa ariko urameze bien bon ndashima uko biri kose ni bon meze Azko wasamara ugasanga nije nahindutse umuco nese ndakubaza ivyo ntibikunda desha vya kirete tuzanye script aho sawa no vyemera ariko kuri micro wapi aho rivyo kunda aho vyorangira unyifutse okay uno musi rero twabazaniye wa mukinyi wacu w'amareresi Mr Khan aho tugiye kuganira bimwe mu by'ubuzima bwe bwite mu vy'akazi asanzwe akora kamareresi hamwe n'ibindi bitandukanye muri rusange. Mr Khan ni gute muri kino gihe uri kurakira amakuru atandukanye agenda avuga ku buzima bwawe? Boye ndayakira neza kwanza ndayakira fresh kubera iyo ndi kubona nyene bari kuvuga ku buzima bwanje birandyohera mu buryo umwe ubu canke buriya kubera ko si bose baronka amahego yo kuvuga ubuzima njere iyo mbonye umuntu akaravuga ku buzima bwanje ariko amvuga neza birampimbara tugenda tumva mino misi aho ariko sinzi ko novyita ibihuha canke amakuru yizewe aho havuga ko Mr Khan afise abakobwa babiri bose bamukunda canke bose babanye neza mu rukundo. Ese Mr Khan yovyishura gute canke ni gute yodushikiriza amakuru atari ibihuha yizewe? Bajya bakobwa bajya bakeza na nani ni sawa bameze fresh ndabona ko ari ivyuki nyene bose ni ivyuki ako turashaka kumenya muri kuri Mr Khan ninde yobahereza amahirwe menshi yuko yo mukunzi we canke mubona nk'umufasha wo muri kazoza wiwe? Mbo ico bihava binsaba kugusobanurira ariko nishuye mu ijambo rimwe nibaza ko bajya bose kwanza n'abagenzi n'abakunzi n'ababesto barimo vyose sivyo rero umwe n'umuntu duheruka kumenyana ubuvuba ariko uwundi n'umuntu twavanye kure. Inde mwavanye kure rero? Bo ujya keza n'umukobwa twakuranye twakuranye tuvana kure tuzinanye kuva kera rero ndamwizera gose kurushanana ku rugero rwo hejuru gusumbyana na ari nayo mpamvu nigeze no gukora ikiganiro kwa Diko ndavuga ni keza no muha amahirwe 70% yuko yashobora kumbera umukunzi yuko yashobora kumbera umufasha mu buzima bwanje ubu no muri kazoza ndetse nawe ndavuga tuyu nawe bivanye mu gihe gito tumaranye ukuntu ndamubona n'umwana mwiza ameze fresh yitonda ari cool asa neza ndamuha amahirwe 50% yo gushobora kumbera umukunzi muri ubu buzima canke no mu buzima bwo muri kazoza ego nashaka kuvuga ati mbega kuba uri umuntu uzwi bituma ubuzima bwawe bwite butoroha canye? Mbo biravana n'ukuntu vyitwaramo wewe umuntu wese ubuzima bwe buza kumworohera bivanye nuko ari kuvyitwaramo ariko kandi bukanamugumira bivanye n'ukuntu yitwara sivyo? Kubwanje nta kintu kimwe coshobora kuza kumpungamanyiriza ubuzima kumbwira ngo kumenyekana kugira iki ivyo kubwanje mba numva ari n'ibintu bisanzwe cyane bitoza no gukora ku buzima bwanje sivyo? Kubera ko kumenyekana si ikintu coshobora kuza kigatuma ubuzima bwawe swati bumera nabi wewe utabishizemo uruhara sivyo? Kuko abantu ni byinshi bavuga iyo umaze kwishira muri iyo kategori yuko umustar ubuzi neza ko umustar ategezwa kugira iki kuvugwa kandi navugwa ivyiza gusa avuga ivyiza nibibi byose rero ubuzi neza atahana naravyemeye ko bigenda kose ibivugwa byose nuko rero ni nahawe kugira iki ho kumenya ukuntu vyakira ibivugwa byose Noshobora kuvuga ati ni gute Mr Khan ashobora guhangana n'amakuru yoba atariyo akiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi? Mu guhangana sikuvuga ko nanayamenye ndayabona ariko mu guhangana navyo ntabwo ngenda kurondera abo bose bariko baravuga ahubwo mpitamo kwihorera akenshi ndahora sinzi gushwana canke guharira n'umuntu akenshi ndahora bikarangira ndabiretse bikarengana bikarangizwa n'ibihe dukunze kubona ko mu Burundi iyo umuntu afise umukunzi arenga umwe ni nkuko n'umugabo afise umugore arenga umwe bamwita ayandi mazina atandukanye nk'indaya canke umuhehesi canke iki. Kuri Mr Khan izo commentaire iyo zimushikiriye avyakira gute? Izo comment ntabwo niziraba kubera ko sindashika muri ivyo bihe byo gushobora gukunda abakobwa 2 3 4 5
nanabona ushobora iyo nkunze ndakunda umwe kandi nkamwemanga umwe nyene umwe gusa rero umuntu avuga ngo nibiranshikira ntibyanshikira nzoraba ukuntu ndavyitwara umenye ko bibamo nirihe somo rikomeye umaze guhabwa n'ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo bwaramaye icigwa gikomeye cyane ku buryo n'ubu uye ntinya gose aho nigeze guhura n'umukobwa umwe arambabaza umutima arancumita kabisa arawutabanga umutima arawutobanga nako kuwutobanga naenda kivuze na sorry arawutobanga chambu cha MB data ku buryo nisanze mu buzima bw'umubabaro mu buzima bw'amarira ya misi yose ariko nabigize ibanga novuga ngo nta muntu yigeze amenya yuko nigeze kuba muri ivyo bihe ntabimubwiye yari somo nahakuye nagiye gusanga urukundo atari ikintu gikinishwa si n'ikintu umuntu agomba kwisheta nk'uko nyene bigusaba kugira iki kwiga no kugenda gahoro gahoro ari nayo mpamvu uyu munsi kugira mbe mu rukundo rw'ukuri biragoye kugira uzombone nashinze imizi aho hantu mba nahize ko cane mbega urukundo n'umwuga wa filime vyo bari ibintu bigenda bibangabanganwa canke bimeze gute ntacyo bitwaye kubera ko turi abantu sivyo amafilme n'akazi nk'akandi kazi kariko kose rero twe natwe turakunda urumva dufise imitima yo gukunda rero mu gihe ufise umutima wo gukunda urukundo rugufatira hariho hose rutitaye no kucuri sivyo kandi ni kimwe mu bintu bigize umuntu ico turakizi iyo rukwatase ntabwo uza kwitwaza ngo ibintu abiriye uza gusanga nyine waruguyemo nawe rero nibisanzwe kina movie hamugakunda nibisanzwe pe ariko hata naho dukunze kumva ko umenga abakinyi ba filme ntabwo baba bakunda canke bafate ose yahoye urukundo bivanye n'abakobwa bagumana ku terrain canke burya buzima bwa filme bakunda kuvuga cyane usanga akenshi gashoboka hari bundi buzima buherekeza inyuma ya kamera niko bimeze niko babivuga ariko siko biri kuko ubu nyene kubaza uburoro bubiri ni wo bumwe okay bumwe nuko nyine ntuvugira hano ko nitwazinya kamera nze kubumbaza ndabukubwira sure urabufise no bukubwira ariko apana kuri kamera okay kubera iki atari nga kuri kamera wumva ico kibazo ukimbajije nga kuri kamera ego okay kinyishure nawe kuri kamera urazi ndabikwajije nk'umwe mu bakinyi ba filme ariko je ndavyishuye kuri kamera ntabwo ndumye mu bakinyi ba filme ku buryo nogenda kuvuga amasokre yabo no bivuga nk'ivyo je niyumvira apana nk'ukuri ko abakinyi ba filme ko sindiwe nico gituma nakwajije wewe nk'umukinyi wa filme okay nanjira nk'umukinyi wa filme ivyo ndabihakanye cyane Pesta kandi ngo arabihakanye ijana kwijana ewa ijana kwijana nabirimo ariko simakanye ko hariho abahungu abantu bakinyi ba filme badafata au sérieux urukundo ahubwo bafatirana amahirwe yabo yo kumenyekana ya hiti bafise abakobwa babahurumbira sivyo muri ico gihe ugasanga ko barabaprofita ngo barabakunda bajyamana bagira iki bakabata atarukundo gukuri rurimo ivyo sindabihakanye pe biraba ariko ntabwo ari bose urazi kandi igituma navuze ngo sinabivugira kuri kamera ariko reka mvuga umwe ariko sishimye kumuvuga izina hariho ahantu hamwe hariko harabatunaje hanyuma urabona zijya scene mushaka gukina muri chambre mu gitanda ego rimwe na rimwe hari abusanga nuko batabayibona abakinyi bayibona gusa kuri set kuno bakoragira akenshi hari gusanga umukobwa yambaye nk'ibody nikola munsi kugira ngo ijya shukiza kumufuka hejuru ariko munsi harimo izindi mpunzu zitoyi yambaye munsi hariho rero ahantu hamwe bigeze kuja muri shooting hanyuma ana kujya nyene abayambaye utuntu tworoshe munsi kugira agaragaze ko atambaye sivyo iyo muntu bari gukinana bari kumwimishuka birangira asaze acuvyumva nyene asaze ati ive muri filme bije muri reality barashwana hakwicana filme kamera manara oya nyene hajya seni heze baravugira kati mujama wapi byansi
ibyo bintu rero cyane ibyo ugasanga kujya kuntu umudada aba yambaye n'impunzu zirileje nyine ukuntu ego nawe akamubwira ati action acting nyene nk'umuntu ari biri seriye urabona kuri sene kujya mutwereka nkaho umengo nivyo byo muri gukora umutipe kumba rero ntango biri muri action ntango biri ni realite baravuga kati umutipe ati wapi ahubwo reka mu mutuzimirize kamera mu dibe tacumi gusa ndakwereka iyo kari inkuru y'umubabaro none kuri uwo inkuru y'agahinda nico gituma nari kukubaza kino kibazo ariko mu ntanshinye kuvuga niyo shooting ntayo tuvugiye hano ariko uvyumve ko rimwe na rimwe byarabaye ntataje nyene yabirenze ibaze nka Mr kandi bamuhaye sene mu gitanda agaca saba ko bozimya kamera kugira ngo yibananije action twebwe shatu bifata gaya nakazi ona uyi twebwe mbo urumva nuyo simvuze ko atabifata nk'akazi sivyo ariko sinzi amadayimoni yaramufashe sinzi amadayimoni yaramufashe kuko burya kamera burya ujya mwanya ngira urabizi inyuma haba abantu benshi hari n'ababarengana benshi bari inyuma ya kamera byamufashe gute kugira ngo abishake urumva avyifuze kubikora nuze yahari yabikagenda ukuntu ugasanga nyene biranse kubiguma ahubwo ko yihangana mama we jeni yumviriye yuko baba muhuje n'umuntu yaba yari yasanzwe ashaka yifuza kuva kera akabura ukuntu amuronka petete akaba yaronse akaryorere ko kumutacinga muri sene akavuga ati ano mahige sindayitesha atakama shani kuri kimana ngaho udekonye ngiki bakufuriza abakunzi bawe bagukurikirana mbo ndabifuriza amahoro iterambere kuko n'abantu nkunda nanje ndabakunda ndabemera ndabubaha niba abantu batugira abo turibo niba abantu batugira abo twifuza kubabo niba abantu badutera intege bagatuma dukomeza gukora sibyo rero ndabifuriza kwama mu mahoro kwama bamerewe neza ubuzima bwiza amagara meza Imana ibarinde ingwara bagume bameze neza novuga ngo ni yahe imigambi mishasha ifise mu rugendo rwawe rwa filme ndondi vuba cyane mugiye kubibona byinshi cyane mbo niba biracari mu nyandiko nibanga nzobizana nibaza ariko vuba nzobibereka ariko ni byinshi cyane mfise byinshi shaka gukora muri uyu mwaka ndetse no mu myaka iri imbere mu rugendo rwanje rwa filme muri make ni byinshi cyane mfise ku bakozi ba filme ku gihugu canje ndetse no ku bindi bihugu ariko imbere ko turangiza kino kiganiro mva fisa akabaza kamwe kamatiko none nk'ubu Mr Kana afashe ingingo yo kubaka urwiwe ugasanga nk'umukobwa mubanye arakubujije gukina film avuga ati jewe umutipe wanje canke umugabo wanje sinkeneye kumubona muri zijya sene muhora mukina cage sinkeneye kumubona amenya abandi bakobwa bifata gute uvyakira gute bo ava yuko tunagera hiyo kubana imbere yuko twinjira mu rukundo d'abord sivyo ico nico kintu ca mbere manza kumwereka nkamwumvisha kuko je narigeze gutandukana n'umukobwa tuvuye biciye kuri ico nyene aramitisha mwati hagati ya filme na je urahitamwe nde urahitamwe iki ewa ndamubwira ati mama wenyine ubwiwe mama yamvyaye yaragerageje kubinkuramwo biranga none wewe urinde sivyo urinde akana kazi kiwanje nina gaheba cankuriki urafisa kandi kazi uca nshiramo apa yivyo menya ko nako kazi nubwo wokama no kajamwe ariko mvuye muri tournage kubera ko ni impano yanje sivyo rero uje ushaka kunkura muri ivyo ubungiriye nabi kumitishamwe rero ngo umukobwa naramukunda witonde urumva ndanavyibuka nkababara ndavyibutse ndanababara umukobwa naramukunda sana sasa nkanakunda na film ni kumwe umuvyeyi bamuhitishamwe umwana wa mbere n'imfura hamwe n'umuhererezi twicende akabura uwahitamwe atire kuruyuri urumva rero nanje byabaye nk'ivyo oye numva umenga kumuheba kuvuga ngo ndahisemwo filme ndahevye uwo mukobwa byaranka mu mutima mitemwo uwo mukobwa mebe filme navyo ni inkuru y'umubabaro okay rero ngaha ikintu gihari nakundi misemwo akazi parce que twamenyanye nkora ibi bintu sivyo twamenyanye nkora aka kazi rero
sinumva yuko wowe uza ngo ubinkuramo ngo kubera ko umfatiranye mu rukundo ndagufitiye nahise nk'ivyo ndavuga ati nakundi ivyo twahevye ni vyinshi Imana ngira yashimye ko tubandanyana gutyo turatandukana rero ava yuko twinjira mu rukundo n'umukobwa d'abord sivyo bivanye n'ikibazo wari wambajije kare ikibazo wari wambajije kare umukobwa jewe ndamwumvisha d'abord sivyo ndamwumvisha nkamwereka kwanza ko nkina filme benshi barabizi benshi kujya wari wabivuze ngo hari abahungu benshi ni bari seriye mu rukundo abakobwa bana bariya barabirukira je ndabanza nkamwumvisha kwanza ko je ntari muri iyo kategori nambwira ati namba ndagukunze uri umwe point umpa agaciro kanje wumve kandi ubwirire icyizere sivyo so tukabibanamwo abizi neza nkina filme sinzoyiheba ndagukunda sinzoguheba sivyo rero tukiri mu ntango yumva yuko dushobora kubandanyana tukabandanya yani rukundo rutarakomera kuri we rukundo rutarakomera kuri we nanje rutarakomera kuri jewe sivyo muri uwo mwanya tudahuje tugatandukana bien rero sinindira ngo turinde gushika hariya tubana hange muzorinda kubabazanya mwese kuko hiya bari kure cyane hiya bari mbari sinomwemerera niyo mpamvu rero imbere yuko twinjira mu rukundo tumaza kuvyumvikana kivyo urabona nkina movie okay uzi wihanganira uko bizogenda kose ivyo tuba turimo nuko nta kibazo akankunda uko akanyemera uko yawe Tiko turabona abakunzi ba filme ndundi mu gihugu cacu gihome bakomeza kwiyongera mbetse n'abari hanze ariko b'abarundi canke n'abandi ashaka kumva ikirundi bakomeza kwiyongera ku muvuduko udasanzwe ni rihe jambo babwira canke ni igiki babwira nk'impanuro canke kubashimira canke ico bifuriza muri rusange hari ababizamwo batazi ivyo bajemo ariko ikintu ca mbere ndabasaba nuko bo banza kwiga kuri ibi d'abord imbere yo gufata ingingo yo kwinjira mu kintu banza ucigeko abenshi baraza bakaca bakora film imwe bakaca bicara bagaheba sivyo ariko iyi tere y'u Burundi biragusaba kuyiga ukayimenyera sivyo ukamenya ati namba ari ibi bintu ndabijemwo ndabijemwo bimeze kunuku si ahantu horoshe gukorera kubera kagataka ku Burundi kugakoreramo filme icambere bigusaba aba ari ibintu bikurimwo ni impano yawe urabikunda sivyo si ibintu uzanamwo n'uwundi muntu uzanwemwo n'uwundi muntu akenshi birangira uferinze kuko ucika intege akurekuye ubugiye canke hagize ico mupfu bugiye yani si vya bintu biri muri wewe nkaje twashobora gupfana ikintu nanaka iki tukagira iki nkabura icefu n'icya ruguru ariko sino kwimvira guheba film ewana nguma meze uko vyo bimeze kose sivyo ariko rero abaza batabirimwo ni babandi baza rimwe kabira gaca babivamo so ndabahanura kubanza kwiga neza ivyo bajemwo bakabanza bakiga bakamenya neza koko ahantu baje gukorera hariho nuko hama ku bakunzi basanze bakurikirana naho ku bakunzi badukurikirana donc ratubwiye impanuro canke ico ubwira abantu bafise ujya muhamagaro canke bakunda za filme ndundi ariko rero ku rundi ruhande naho ku bakunzi babakurikirana badakina filme adashaka kuyikina ariko babakurikirana ico babwira abo bumva no biroroshe no kubabwira bakomeze gutukurikirana bakomeze byaba mu bihe byiza nabibi batugume hafi urumva nibajye sometimes hari aba fans bahora batubabaza urumva twakoze filme imaze episode igize episode 9 iraheze ngo yanga ivyo mugize nibiki muyejeje kare wapi ivyo bintu sivyo iki nibabe bamenya nibazi ukuntu basisira go tuba twaragize aho uremere mu gihe kugira ngo mushikane episode basi ako woyiheba utarayishikanye finale bafumugira zike ushoboye ariko ukayiheza finale sivyo rero bamenya ko dushikirwa n'ibintu byinshi cyane bigoye babe badutahura niba bibaza ko byoroshe mwe mudutahura abagenzi
Mr. Kantu washimiye cyane rero ku mwanya muduhaye kuri Akamo TV n'ikiyago tugira nihe. Nitwe tubashimiye. Okay. Murakoze Imana ibahezagiye. Murakoze kuduhamagara tukaba turaganira ngaha. Okay. N'undi munsi nibaza ko undi munsi tuzoganira, undi munsi muzokwifuza ko tuganira tuganire kuko muri bamwe bashiko barafasha kugira ngo filme ndundi itere imbere. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi natwe turabashimiye cyane twongera dushimiye n'abakunzi ba Akamo TV tubahamagarira gukomeza kudukurikirana mutibagira gushigikirana Mr. Kan ndabizi ko naho afisa amukurikirana benshi ijana ntijyanka murindi. Oya. Mugenda kuri platform zose. Facebook, TikTok, Instagram zose. Mwinjire YouTube, mwinjire hose. Tumushigikire Mr. Kan kuko numwe mu bakinya amafilme akora bikora neza muri kino gihe. Hamwe na Akamo TV mwibuka kugira j'aime na partage mutibagiye na subscribe kugira ngo mukomeze kuronka amakuru agiye atandukanye kandi muberonka ku mwanya. Turabakunda cyane. Bye.